kuri beach ku kayaga kwa kundi Imana yabivuga ati genda mubane mutabandana nani Cheduwe satubindumva duhe twokorana ikintu c'abamesha kitazova kwisi inamariza washavuje niki ko nkubaza ntonyishure inamariza washavuje niki ninde yakubabaje Keshi yarige ugiye kurondera umuririmbyi rusanga kubera abavije nk'amahera menshi nanje nkenye ndumukene kubera umuziki wanje ucumbagira ugaca usanga aciyangarira makando nk'amahera ko bagira no kuba no korana nawe ariko ndamushimira Mr Visuro Venastanishi baramvumbije ego bakuvumbije gute baramvumbije mu ka video atari banga bakuvumbije gute baramvumbije mu karirimbo mu ndirimbo bita Safari Visuro uzombonamwo image zibiri na Estanishi warayiririmvyemwo cenke we kurayitanga nariririmvyemwo nanje bashituye nkuko bagushituye nkuko nyane mamuga ati wegerayo ati karibu tuyage wangu King's family Burundi. Hello everyone, it's komeze neza aho muhereye hose ni kwa kundi nyenye ni Bernice. Basha nabemere ko isama atakwasama kirazira kwasama muri sama basha. Nabemere ko tuzabazana ibintu vy'umuruturutu, ibintu bisagase gusa, ibintu biri wane. Twibukana batsugira subscribe kwanza. Twuvyibuka nabasha na comment bashobora turamenya abantu tubazanira. Kuko nitushaka kumenya byo mukunda. Muvuge basi byo mukunda basha. Jenda nabakunda cyane. Fuma niyo ngiranja nkiyaranja. Tutibagiye by kamera turi kumwe na MC Santana. Basha bose era ni ibintu byawane. Uno muzavuza ati afashe. Turi kumwe na MC Santana. Fise umutumira dasanzwe. Umutumire yakoze bigacika Mr Egerayo yeah egerayo wangu kandi ntiwinyagaze ni bibi nkuko bisanzwe ego ni kwa kaga filime nyene bese batibagira Mr Egerayo kandi ntiwinyagaze va ku muhanda wangu va ku muhanda basha uri musavuza dutere ngona Mr Egerayo Egerayo muri King's Family Burundi. Asante sana. Merci beaucoup. Egerayo ku mazina amazina wiswe n'abavyeyi ni Egerayo nyene. Oyaye. Navise izina mama wanje yanyise na papa banyibarutse. Ego. Cye nkuko bisanzwe izina ry'abavyeyi banje. Nitwa Bertrand Duwayezu. Bertrand Duwayezu. None Bertrand kutwe izina giza ugaca witwa Egerayo. Egerayo nako kantu nanditse ku isi ka egerayo guma wumva n'umwana wese n'umupapa cyangwa umumama ego nakayo akakuna mutsi duhuye kakuna mukakandaba asababwira ati muranca mbona umenga kamenye ati egerayo wangu kandi ntiwinyagaze kwavuga filime nyene gatazigera kibagirwa Mr Egerayo usanzwe wubatse oya je ndubatse ndacara gasore ndacharo umusore w'ibyishimo kweli uracharo murutsurutsu yego abona n'ivyumviro je biri mukunyica kweli wangu Egerayo usanzwe uri umurundi sanzwe uri umunyamahanga wangu jewe jende umurundi wititso wangu yego nubona nakaranga none wangu ndabibona ni wane Egerayo twuma tuyage ku bintu vyereke music by'umuziki wa industry umuziki w'u Burundi Mr Egerayo asanzwe ari umuririmbyi yego Mr Egerayo numuririmbyi kabisa araririmba shishiza ko basi ya gwata gwane bugiza wasi ndakujurarangira ncurangira zirakufatira kweri wa ya Egerayo mutama kandi ntiwinyagaze haratonyorotse iryo jambo uworigaya yoba atagira ubwenge ndumva umutima iyo manzi uraraye cese kumukumbura naramukumbuye wa muvyeyi yavuga ijambo sinogenda ntarikocoye namuzehe yarikocoye ngo hindura ingendo muvuko wose uronka amahera umunwa nawe uronka ico utamira n'amaboko aronka ico akora n'amahera aguma ari mashasha n'igihugu kigume gisukuye
bavyeyi ngo kingira agateka k'abana koko ari bo bazoba abaperezida kingira agateka k'abana koko ari bo bazoba badusubirira kingira agateka k'abana koko ari bo bazoba abaganga kingira agateka k'abana koko ari bo bazoba journaliste kingira agateka k'abana. Yo witwa Mr. Egerayo wangu Mr. Egerayo kandi ntiwinyagaze Egerayo eva ku muhanda wangu Egerayo genda kubaza uronka uburyo bwawe bwagute kugira iyo base Egerayo we wangu iyi ni impano wangu najewe nisanzemwo wangu yego najewe sinarinzi ko Imana izobigenza nk'uko nyene wangu. Egerayo usanzwe ufise page ya YouTube ya Facebook postinga ko ku ndirimbo maze gusohora? Oyaye nk'ubu na page vize namwe bw'aba journaliste iyo duhuye ahubwo merci kuba nyene muracusanga munkoresheje akantu mwa postinze. Ego ni bwabo mwe wangu bwabo mwe nyene. Ego ndashimira aba journaliste iyo duhuye mwebwe ni wane bikaba peace one love muno kiakantu nyene nkacasanga kashitseko nja numva bingoye ahubwo numva ni godio nona yirara naho. Ego Mr. Egerayo Egerayo Mr. ni winyagaze wangu Mr. Egerayo mbona utesa uraberewe cyane agasire kawe kavuye he? Wero ko nimereye nk'umuhindi no. Oya gusa ryari twahuye uri umunyamerika n'umusatu uri umuhindi wafise umusista kwambika. Oya jenda cyari umusore w'ibyishimo nta n'umudemerega ndaronka nyagisha ahubwo n'umusi jenze kugenda ndakujanye kweri jenje kugenda gucikanye wangu. Mr. Egerayo bakunzi bagagera cikaye kunyihanganira Mr. Egerayo kandi zoca tugira na mariage wangu byakweri. Ego sinzo gucikira akaririmbo ko motive k'urukundo basi. Uzinimba wasigiye shushu nayo ya mosozi yawe niyazokunkumbuza mwiza wanje urantunga uzunyamize ku mutima. Ego sha bebe wangu Mr. unyamize ku mutima ntuzonye bagi urazi abigeme bo mwino misi baguma baduhenda kweri. Oya je Egerayo afise agatsima gato kiwewe konye nzogushiramo wewe wenyene kweri uzonyiyegurire wese unyire wese wangu Mr. Egerayo niwanyiha wese n'umutima wawe nzoba ndawushikiriye jambo ezo wawushikiriye kandi ariko zozo utari kuri inyagaza. Oya ndeka kunyagaza zozo utari kuri inyagaza nanu inyagaza ko mbona kuri inyagaza kugira tuzoce tugwira nk'umusenyi wo mu ruzi hariya kuri beach wangu kare kuri beach ku kayaga kwa kundi Imana yabivuga ati genda mubane mutabandana nani mugwira kandi murondoke nk'umusenyi wo mu ruzi nande shaka tugwire none uzokwiza abana 16 ko numenga turisaziye wangu wapi ndusaje so twaja muri gym turya utuntu tuma tubibona tuguma dusagasa tujana muri piscine tuyogera nabo kono winyagaza kujya kwisamaki saka nzora buri kurihindukiza mu mazi kujya kwisamaki nani ugatingiza Egerayo nkabibona nyene Egerayo banja hondi ndi nkariya mu mazi ndi nko ku metero nkajinga acha numva njyowe I love you so much. Mr. Egerayo kuva nige watanguye gari kuririmba watanga umwuga wo kuririmba ryari? Ego jewe kuririmba natanguye muri 2011 na 11 ego wa indirimbo ya mbere watanguye gukora? Nararimbye akaririmbo ka mbere kitwa Nenda Shure kugira abana bakunda ishure ntibaze baraja mu ngeso mbi z'ubuhumbu kandi zituma zobatesha agaciro. Abana ugwaruka abanyeshuri ndabifuriza babandanya amashure batagiye mu ngeso zibiri. Mr. Egerayo ntabe baririmbye bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi ciza mumaze gukorana ama collab? Ahubwo jewe nk'ubu ndumva
na Satubi Cheduwe Satubi ndumva duhe twokorana ikintu c'abamesha kitazova kw'isi. Ego. Kandi ndamwizera Satubi naho yoba kiri ku ntana kimwe akiri. Ego. Mwamaze gukorana amakolabo basi mugasora nk'indirimbo n'abaririmbyi bacu bo mu gihugu cyacu Burundi. Ahubwo nanje wenda kwivuza kuzokora ingoma nawe w'umwigeme wawe. Okay, ndirimbira basi yanjanza nitabira nyakaririmbo nze. Kweli. Ahubwo ndagucana ku ngoma zanje wangu. Vya kweli? Ego wangu. Vya kweli? Example rero. Inamariza washavujwe niki ko nkubaza ntunyishure. Inamariza washavujwe niki ninde yakubabaje. Mr. Egerayo ko cera ukunda none Egerayo. Urakoze kuba nkunze kimwe gusa ntuzomemukire. Mr. Egerayo watubwiye ko ukora usohora indirimbo. None ukora indirimbo za kandi wambwiye ati na rubuga na rumwe ufise rwa YouTube wa Facebook wa Twitter wa Instagram. Indirimbo ubu koze uzishira he? Keshe nkiyo ndirimbye akaririmbo. Ego. Urusanga ndiko ndakagenda na nko muri memoire. Uba yobazi ko atakaririmbo fise. Kwacu mwumvisha. Nkaca ndamwumvisha wangu. None Mr. Egerayo urafise management? Oya nta manager fise ahubwo manager ndamwifuza. Ego. Ndifuza manager yofata ukuboko umuziki wanje n'uwabandi bari nyuma yanje n'abari imbere yanje. Ego. Ko bandanye umuziki utera imbere w'u Burundi. Mr. Egerayo hari kibazo nakwajije ntuwabaye ukinyishura neza. Muramaze kurana n'abasitari mu gihugu cyacu Burundi. Mukaririmbana bakubwira ati Mr. Egerayo ngo utere ijwi mu ndirimbo yanje kanaka. Oya keshi nkuko bisanzwe nkora ku gatwe kanje nta muririmbyi arampa collab. Nta muririmbyi raguha collab. Kandi ifuza collab n'umuririmbyi wo mu Burundi naho byoshika akaba ari uwo hanze nta ngorane. Ego tukagonga ingoma. Ego ikintu c'abamesha kitazova kw'isi. Ego. Mr. Egerayo. Sawa. Uramaze kurondera nk'umusitari kanaka mu gihugu cyacu Burundi akakwangira ko mukorana? Keshi hari gihe ugiye kurondera umuririmbyi rusanga kubera abavije nk'amahera menshi nanje nkenye ndumukene. Kubera umuziki wanje ucumbagira. Ugaca usanga aciyangarira mpaka ndonka amahera ko bagira no kuba no korana nawe. Ariko ndamushimira Mr. Vishurove na Estanishi baramvumbije. Ego bakuvumbije gute? Baramvumbije mu ka video. Atari banga bakuvumbije gute? Baramvumbije mu karirimbo mu ndirimbo bitaga Safari Vishurove. Uzombonamwo image zibiri na Estanishi. Warayiririmvyemwo cenke we kurayitanga? Sinaririmvyemwo. Nanje bashituye nkuko. Bagushituye? Nkuko nyano mamugati wegera. Egerayo. Ati karibu tuyage wangu. Nigga boy fashion. Barayamaze bati wambara neza ukagaragara neza. Nigga boy fashion ihari ku bwanyu. Ni duka risanzwe ridandaza ivyambagwa by'ubwoko bwose. Ibiciro naho ni nko ku buntu. Wifuza impuzu, ibirato, amasaneti, amarori, isaha, eka ivyambagwa byose bihari ku bwanyu. Akabiga rero Nigga boy fashion isanzwe igira location ku baririmbyi n'abakinyi b'amareresi. Niyibagiye n'abantu bose babyifuza. Mufisi ico mubaza hamagara kuri 68 amajana 735 amajana 335 canke mukabasanga aho bakorera ni kw'isoko nkuru yo mu Kanyosha. Murahawe ikaze mwese muri Nigga boy fashion. None ko uvuga ngo Egerayo kandi nancumbwa nekege nawe wabwiye wegereye. Umusi jenzoro ngumwigeme nyagisha. Sinzo mubarira ati yegereyo. Jenzo murati egeri no wangu. Nuko uje kumbwira negere. Oya gushaka wegere nyene unyegere. Unyegere. Ndakwegera inyuma basi. Oya uzonyegere wangu. Aha nyene. Kugira ivyumviro bizoce bigabanukana na kimwe. Ufite ivyumviro vyagutera. Je bizi ivyumviro byinshi. We nubona ko ivyamwa byanje byamaze guhengama wangu. Oya je kubera cyane umwigeme ndaronka nyagiye. Je muri agasore kare. Je niyo ntaje kuryama wangu. Murangyama nizinze kujya kumukeke nkijya mikeke
badandaza mwisoko yumye kweli kubera ata mudemu ndaronka nyagisha kweli na nyashi yo nyashi na nyashi ndaronka nyagisha wangu Mr. Egerayo none jombera kumbera umudemu wanje none jewe sinavyanse nakubwiye ko nzoga umutima wanje ego uzonyiyegurire wese unyihe wese n'umutima wawe jewe nzoba ndawushikiriye ego Mr. Egerayo woronka akaryo keza mugahura na Kiriko bo musabiki nk'ubu Kiriko duhuye ambare ati ingume nijwe cange ndaguha agafasi gatoyi n'inyuma sinohindukira nogena ndiruka kwa Kiriko kujya kuwataye karanga muntu wangu ego wangu kujya wataye nk'akaranga muntu Mr. Egerayo byoba vyiza ukarondera YouTube ukarondera Facebook TV wacu Kings Family Burundi irafasha impano zigiye zitandukanye irafasha aho umuntu aba yadendebukiwe yabuze ukuntu bigendeka muri Kings Family Burundi TV irafasha abadufise nk'aba MC Santana arafasha cyane Mr. Egerayo kandi ni winyagaze wangu asha nawe rero uri doji oya nizigane Jezi kuzirangandaganda na kweli oya nacho jimbere ya kamera Egerayo maunyeni nyene kandi ni winyagaze hakubwiye ego ko nico zikuzirangandaganda na kweli Ijagana Mr. Egerayo wangu ntunyagaze nyegera ahubwo ako rero ndushatse twawe nari wane naye mbona ari sawa ni sawa Mr. Egerayo nakaye kamotera aba bossi amakampuni agiye atandukanye gufata impano yawe bakayishira mu ntoki nosaba aba manager bose ahantu bari bariko barumviriza iyi televiziyo iri kirankurikirana kwa kakanya Kings Family Burundi King Family Burundi TV no basaba aba manager abwo ko bontera intege bakafasha ukuboko umuziki wanje ukabandanya utera imbere nanje nkashika nk'abandi bageze wangu ego kandi nitwahura byaragenze neza n'aba manager bafashe ukuboko najewe nzoca ndabadugiriza connection wadugiza connection kuko uzavuga ukajama ka connection mba ndumva connection ziriko ziragandagana 4G 5G je connection zanje ziguma muri turuwaje sindaronka manager ashire muri 4G no muri 5G ndashaka manager azoshire muri 5G afata ukuboko nakoze nk'akaririmbo agaca agapostinga canke akankorera video canke akanyoroganiriza nk'igiteramo yego haja hamwe n'abandi naho nyene ntaribe Mr. Egerayo tutarangiza ntakaye kamubotera abarundi bakurondera aho bagutora basi bashaka nka Egerayo abarundi bashaka ko babontora kuba gutona nugira Facebook nugira YouTube none umuntu yo gutorera hehe basi nkuko bisanzwe ujagaje kugira ube wontora nawo bajije umwana akiri mutoyi canke umutama n'umutamakazi ucu usanga handi nyene mu Kamenge nyene amaja je nibera mu Kamenge sanzwe nibera mu Kamenge ariko siho mvuka ndahabaye gusa uba Mr. Egerayo tutarangiza ngo ndirimbira akadirimbo basi ego nana kimwe ndirimbira rero ncurarangire basi ego reka ndagucurarangire nana kimwe Boja go witana gahinda uvuma witwa nakamwe mu buzima buraryoha mugure kumwe n'injuti buzima buraryoha mugure kumwe n'abagenzi zikari wewe muzikari waramabati no mu gatondo bararegeza umugoroba bakaregeza amuziteri bakabifata nabyabiyeri bakabifata n'ababatemu bakabaresha umugoroba bakaregeza guhindura ingendo Egerayo mutama kandi ntiwinyagatse hararyoyorotse iryo jambo uworigaya yubatse ubwenge no mu mutima iyo manzi waraye
Cheers. Kome ngani twovana Mr. Egerayo. Ego karibu imiryango iruguruye nana kimwe. Egerayo. Sawa. Tutararangiza basi. Je menga twogumana. Nana kimwe. Tugende he? Ahubwo bikunje abato kwirambaniye tukavana. Sigaye ndagatama sigaye ngenda nunamye. Uri kuzomuta? Oya keshi umustare ntasaza. Nasaza. Oya. Tubashimira cyane mwa dukurikiranye kuri KFB yari Bernice Bayikametwe kumwe na MC Santana. Kuri microphone twe kumwe na Mr. Egerayo wangu. Winyagaza. Kandi ne winyagaza. Winyagaza. Basha turabakunda cyane nzokoma nabazanira no bishasha. Ego nanje nzoguma ninyagaza sishaka nzobashakuza. Winyagaza rero. Basi nzokwinyagaza. Kwinyagaza. Ninye winyagaje bazoca bagufatira. Winyagaza rero gumaho nyene. Bisaba ko winyagaza. Winyagaje bazoca bagufatira aho nyene. Aho nyene. Aho nyene. Na kunyagaza.